Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment spécial. Aujourd'hui, c'est la journée de la Saint-Valentin. Comme vous le voyez, nous sommes à la place où on vend des fleurs. Voilà, des amoureux se sont présentés massivement. Donc, on dirait que c'est un lieu de rencontre. Voilà, ils sont en train d'acheter des fleurs. Voilà, c'est tellement la bousculade. Voilà, c'est chaud. Caméraman, je crois que donc en instant on va donner le microphone aux amoureux justement pour s'exprimer, montrer, manifester leur joie. Voilà. Yesu abakunzi ba Samuel TV nkuko twabibemereye murabona yuko ari shosho twashitse mu kibanza murabona yuko BJ yose irisekuwe abantu benshi bamure abakundanye abantu umuntu wese novuga yuko afise umutima ku mukunzi wiwe yashoye gushika muri kino kibanza novuga yuko ari kibanza mubona yuko kidasanzwe abantu benshi urabona yuko bavyiteguriye cyane abambaye ama rouge noir donc la couleur qui symbolise l'amour c'est Valentin. Voilà, nibaza yuko rero mu mwanya tudatevye gatoyi murabona yuko turi kumwe n'aba expert abantu baba specialiste no bakora aba specialiste mu gucanga ama couleur bakoresheje amashugwe bakoresheje ibimera nkuko muri ko murabibona muri kino kibanza turimo ndibaza neza yuko tudatevye gatoyi turashaka kubaza bamwe murenga gute. Sawa. Murakomeye? Ko turashima. Ko tubona muri ko muravanga ama couleur turabona ama rouge noir nibiki? C'est Valentin. C'est Valentin. Umunsi mukuru w'abakunda. None c'est Valentin no kuvuga umunsi mukuru w'abakunda. Yego. Urukundo rumeze kwinshi. None ushatse kuvuga ko ari urukundo bwoko ki? Urukundo ruvuye ku mutima. Ruvuye ku mutima. Yego. Umva bisigura yuko n'umwana ashobora guhereza agashurwe mama wiwe. Byo nivyo yego. None uvuga iki ku bantu bavuga yuko abahana amashurwe ari abantu baba bakundana ibyo gutwarana? Kubera nivyo bihari kwisi yose ni wo munsi wo guhimbaza uyu munsi. Yego. Guhimbaza no munsi. Yego. Uravyishimiye rero? Ko twabyishimiye cyane gose. Reka tubaze bagenzi banyu kukumbure nabo barashobora kuba bafise ico bavyibaza ko gute? Sawa. Murakomeye? Cyane. None bakutambaye rouge noir? Aje rahisemo kwambara ivyera. Wego nturi mwigeme rero? Oya nta mpuzu ya rouge office. Kubera iki? Uri umukiriya? Oya sindi umukiriya. Nturi muri game y'abakundana? Oya ndasanzwe nkundana nta muntu umwe atakundana. Nta rumwe adakundana. None uyu munsi ni Saint Valentin uko benshi bariko barabivuga kandi natwe dusanzwe tubizi partout dans le monde. Wewe Saint Valentin kubwira iki? Saint Valentin n'umunsi twibuka Mweranda Valentino. Mweranda Valentino. Mweranda Valentino ariko hari benshi bibaza yuko Saint Valentin donc umunsi mukuru w'abakundana bakabiha ishusho yuko ari ugukundana mu muntu mbere yo gutwarana cyangwa ubushakanyi. Wowe byibaza kwiki? Je nibaza ko urukundo umuntu wari wese afise urukundo ku mutima. Yani ku buryo n'umwana canke umuvyeyi ashobora guhereza umwana wiwe. Ku muntu afise urukundo ashobora guhereza nk'umwana ashobora guhereza agashurwe umuvyeyi wiwe. Turetse hari abaca bibaza ngo muri ibintu by'abakundana by'abafiance. Wowe keburi kino n'abantu bibaza ivyo yuko ari ibintu by'abafiance cyangwa ubushakanye niki? Sho nibaza. Sho no bakebura nibaza ko baba badatahura neza icari cyo Saint Valentin. Ntibabitahura icari cyo. Ifore ko baze baratahura bakamenya yuko la Saint Valentin bisigura ko ari urukundo rushingiye ku mutima kumva yuko udashakira inabi mugenzi wawe kumva yuko ushaka ko mugenzi wawe ashobora gutera imbere canke ukumva neza ko ari nk'umuvukanyi muri mari. Yego. Murakoze cyane. Yego. Merci beaucoup. Yego namwe. Nkuko twabibabariye murabona yuko ari ibintu vya shosho bafise les formes zitandukanye harabafise arabagize ama rouge noir harama jaune sinzi rero nibaze yuko ngira ngo bivana neza niki murabona yuko babikora ku ma stade ama niveau harabagira ibizimvye harabagira uduciriritse harabagira ibiri special kumbure nkuko mubibona voilà hari abashobora kuba bagize ama bouquet de fleurs arimo amacupa azimvye cyane murabona yuko hari abashoboye kugira ama bouquet de fleurs arimo amahula inzoga iryoshe cyane inzoga benshi bavuga ko ikorwa mu mata y'inzovu Saint Valentin ndayapika kubera ko
ndazi la signification ya Saint Valentin ariko rero murabona neza ko ari shosho voilà abatama abajene abakundanye benshi bagiye baratanga insiguro ya Saint Valentin insiguro zitandukanye hari abavyumva uku abandi bakavyumva ukundi bamwe baravuga bati ni urukundo hagati y'abantu babiri abandi bavuga bati non ni urukundo ruri fraternel c'est l'amour fraternel donc ko ushobora gukunda umuntu ukamukunda nkuko ukunda mama wawe cyangwa papa wawe mais abandi bavuga ati non murabesha twari tuvyemera ni hagati y'abantu babiri umuhungu n'umukobwa reka nicyo gituma twagiye turegeranya ivyimviro byinshi bitandukanye reka tubaze uyu muhinga nawe mu gucanga amakuru mu vy'amashugwe kumbure arashaka kuduhereza imbono mutagute namahoro murakomeye turakomeye ndabona usanzwe umenga kumbure uri mu specialiste mu bintu byo gucanga amakuru amashugwe y'ivyimeza kumbure ngira ngo na artificiel uno munsi ndabona neza yuko umengo hasa no kumengo haratandukanye n'indi misi habaye iki ku bisanzwe haratandukanye kuko uno munsi ari umunsi wa Saint Valentin nkuko babivuga mugabo gusa kimwe hasitandukanye kubera ero 14 hama ari umunsi wa Saint Valentin nico gituma hama hatandukanye n'iyindi minsi none ni giki cya umva no munsi wa 14 ni Saint Valentin none Saint Valentin c'est quoi Saint Valentin bisigura urukundo mugabo nkuko benshi babivuga bavuga ko ari umweranda Saint Valentin yatanguye hama haba rero kuguma baca bafatira ko iyo Saint Valentin atanguye gusa bica bituma abantu babura amahoro raba ibintu biko biraba bose bambaye rouge noir n'amabousculade urabona neza ko mengo bariko barasugumana hari bamwe mengo bacerewe none Saint Valentin umweranda Saint Valentin gusa catuma ibintu bibagucya kubera ko bamufatiye ko kuko Saint Valentin ari bisigura urukundo hari n'igihe woba ukunda mama wawe canke ukabukunda papa wawe canke ukabukunda eka n'umubanyi ukabumukunda hama kugira uno musi abone anezerwe urafise kumugurira akantu ukamufelicite ukamwereka ko ari umunsi w'urukundo ari umunsi wo gukundana nkuko benshi bavuga ngo no musi wo gukunda umukobwa n'umuhungu oya hari n'igihe ubukunda umudamu wawe cyangwa ukabukunda umubanyi cyangwa ukabukunda eka naho atawara umukobwa umuhungu nkuko nka wewe nkagukunda tukaba dukundanye muganga hari akantu ntegerezwa kukwereka kuno munsi mbebasha tuvuge ko ari cyo gituma nawe wambaye rouge noir je mbona umengo nawe wambaye rouge noir sinzi nico gituma nico gituma kuko no munsi nkuko erega kuisanzwe abarundi twadusanzwe dukundana naho hagiye haracamo bimwe bigora bigasanga abantu birabagora mugabo umutima w'urukundo twadusanzwe tufise kandi bwo gukundana twadusanzwe tufise nico gituma rero nubu twosaba tukakurikiza ko wa mutima wa basokuru na basokuruza kuko kera baratumira nabagasangira kabisi nagahiye nico gituma ni Saint Valentin ari ugufise canke udafise bosabikanya kubwo bazobaronse twose uharunuriki abantu bibaza yuko Saint Valentin ari fiançailles muri cadre ya fiançailles gukundana muri make ewe uyu muntu numukunzi wanje ndamukunda tuzotwarana no hanura kuko gukunda eko nk'abasanzwe bakundanye bafise fiançailles nico gituma bofata bagakurikiza urukundo ntibace baheba canke dusanzwe dukundanye ngo ahebe ngo acatandukira uwundoya urukundo nkuko nyakubahwa mukuru w'igihugu yabivuze ati turi mu mwaka w'uburimyi 2022 ni nkuko nubu nyene twohanura abariko batwumviriza muri iyi Saint Valentin koko ari twokurikiza urukundo rwa basokuru na basokuruza kandi nkuko mu misi yahora iba igihugu kitari neza abantu batamerewe neza mugabo burabona ko abantu mu maso bakeye baryohewe nahato bataco yaronse mugabo akabona ko umutahe wa mbere ari ubuzima hama ikikurikira Imana nayo Uburundi dufise ibintu vyiza yaturemeye ibintu vyiza naco gituma nibi yabiremye mu Imana kugira bigaragaza urukundo Imana ifitiye n'abantu nkuko nyakuba umukuru w'igihugu yama yakivuze ati Uburundi hari ivyiza vyinshi kandi hari ibintu bitandukanye Imana yaturemeye cyo nosaba abarundi ko bokurikiza uwo mutima w'urukundo hama bagakurikiza gukoresha ubwenge Imana yaduhaye kuko
tugaragaze kameremere k'ivy'Imana yaturemeye mu gihugu cyacu kubera yaturemeye ibintu bitandukanye naco gituma rero nivyo bitegerezwa kuba mu byo Imana yaremye hama tukabigaragaza kandi tugakurikiza umutima wa basokuru na basokuru bakurikiza wo gukundana wo gusangira kabisi nagahiye nkuko bama bavuga mu kirundi ngo ubunyegeri buganira kugufa naco gituma rero naka rero benshi batokwibaza ngo ni kubera iki ni uwo mutima wa basokuru kuva kera n'ubu arico dusaba ko wobandanya kugira twigumire mu Burundi bw'amata n'ubuki nkuko dusanzwe turi mu mahoro n'umutekano. Turabashimiye cyane gose rero murakoze gose. Yego namwe murakoze cyane kandi umunsi mwiza mubandaye muryoherwa. Sawa sawa. Today is a special day. John has red number, but today is a special day, especially because it's Valentine. So guys, nibaze yuko mu mwanya nabitko le 14 février. Nous sommes le 14 février. Pano akundanye barawuzi. So uno musi turaza kuvisita amariye atandukanye abazafite amashurwe abagira gute turabe how Valentine imeze nyine abantu guys byama byoroshe ariho usanga turi single nk'abatwebwe banatsi y'abandi they feel bari feeling already. So guys, stay with me. So guys, today is Valentine Day, so twaje kuri plage like nkuko mushaka kubibona tuje kuraba ama couples canke ingene se Valentine kuri plage iri kuragenda as you see. Cyako ntara abantu benshi ama couple atandukanye red and black. Je crois que bien vraiment la Saint-Valentin était bien accomplie. So restez avec moi, on va continuer à regarder des gens, à poser des questions aussi pour voir comment ils ont pris la Saint-Valentin au fait. Parce que ça se voit que la Saint-Valentin s'est bien passée pour certains, mais bien tant pour d'autres, mais on va continuer. So, restez avec nous, restez branchés, abonnez-vous en tout cas. Et likez, et commentez aussi. Ouais, c'est tout. So guys, nga hari groupe y'abasore babiri baje nabo nyene mumenga ko baje gufeta Saint-Valentin nga kuri plage ndabaramutse. Sawa. Namahoro. Murakomeye. Yego. Okay, mwebwe none nka mwebwe akazina kanye kwana. Yaritswe Meshaki. Meshaki nawe? Nigimana Jerome. Okay, ndabona muraberewe cyane. Wicane gose. Okay, none waje nga gufeta Saint-Valentin nawe? Naje twaje gufata Saint-Valentin n'umudemo. Umudemo wawe ari he? Reka mugasoda hajya. Ya Flori hajyanye, urashaka kumutwereka none? Bibaye ngomba ndamukwereka na Brem. Okay. So none wowe Saint-Valentin n'umunsi wakira gute? We duhere kuri wowe Meshaki. Saint-Valentin n'umunsi nakira neza kubera nyine wari umunsi wo kuryoherwa no mukundanye nyine. None wo kutashize kakahuje. Gatukura nakirabura nguvange vange. Uyu munsi nyene abanyarosite yanje ko yanyene ibintu nyene menga birirabura gose. Yego. Okay. Umva rero ubunye wowe no munsi wavuye muri uvuga ati ngiye gufeta Saint-Valentin. Yego cyane. Mukunzi waje ndakeneye kumubona wo munyere. Bibaye ngombwa nashaka kumukwereka na Brem gusa muri uwo mwanya nabonde ko ndamugora ndetse kumukwereka na. Wow, ya ntacu mutweretse narico. Na wamuzanye wawe. Jewe namutunde ko bajaje agende kumunzana mu mwanya chat. Okay, urumva rero turindire bajaje hanyishe. Sawa sawa murakoze cyane. Sawa sawa. Guys, turavuye ku basore be turundera inkumi nayo we. Seti. Merci beaucoup. Avyumvise tuheruka twajeje kubaza abasore hanyuma. Ndabona hari agakapo ngahonye. Hello. Stay with me guys. Ndi kumwe na kapo itovye. Ni sawa? Murakomeye. Ego sha. Ni sawa? Ni sawa. Murakomeye. Turashima. Ndano ibintu ni sawa? Ni sawa. Ego akazina.
Je twadusaba Imana Emeline. Okay, Emeline namwe. Genda kuri Excellence. Nkuko tubibona ndibaze ko byo tubona ari ibinyene Valentine. Ni nyene. Okay. So guys, kuva ntangura sinari bwaronke couple, but now ndashoboye kuronka couple novuga yuko mbona antwe namwe murabibona mfalme nibaza ko akora bashiramo so ndabibariza ikibazo kimwe nka wewe Saint Valentin n'umunsi wakira gute Saint Valentin. Musi wa Saint Valentin musi nakira neza turi kumwe n'umushiri wanje ndabona yuko tuba turyohewe. Ubwira ijambo sheri wawe rimo nyene ubwira ijambo. Sheri ndagukunda. Urakoze. Bavuze ko witwa Je twadusaba Imana Emeline. Okay, dusaba Imana Emeline. None wewe Saint Valentin n'umunsi wakira gute? N'umunsi nyene w'umunezero nakira neza hano mva ndyohewe. Kuba ndi ku kayaga nkaka. Na sheri wawe. Ego. Kuri uno munsi n'akaye gakado wamuhaye nyene sheri wawe akashurwe nako yaguhaye Nako yabaye. Wow. Nawe n'akaye kantu wamuhaye twavuga ko yakamunezero Jewe kubisanzwe twabiteguye kuva kera kantu usanzwe narakamuhaye urumva sinzi ko yakazanye cyangwa yagasize muhira. Umva mwege tuvuge ko Saint Valentin wanya imisi yose Oya si imisi yose gusa nyene basi ni ibintu twateguye nyene haheze imisi hameze imisi tubitegura ko biryoshe no iraryoshe kandi gira akajambo kameze ndagukunda. So mugume muryohega murakoze cyane Nawe murakoze. So guys mwabonye rero yuko twari ngahanye kuri bahita kuri Safi Beach niho twinjiraniye hari na service ya plage restauration et tout. So guys nkuko mwabonye twatembereye ahantu hatandukanye turaba ingere Saint Valentin iriko irahimbazwa mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura muri make. So mwanye natwe murana yuko ego hari abatayifese mbwa hari abandi ku rundi ruhande bishimiye Saint Valentin truly babona yuko Saint Valentin ari umunsi utandukanye niyo abandi words kuko hari couple yatemberanye hari abantu bari kubakoresha amashugwe abantu bari kubagira ibiki n'ibiki was vraiment yari that's urukundo rurabaho abari inyuma ntimunyumvira urukundo rurabaho naho kuri bamwe rutabaho ego hama basanze basangiye umusheri nabo basanze bahurije ku musheri umwe mwihangane Salut. abasanze mwahurije ku musheri umwe naho mwihangane kubera ko nuko bimeze nari sinayifese nari je ntiyayifese Pourquoi tu as fait ça? na mfalme ntiyayifese kwa Pourquoi t'as pas fêté? tout simplement parce que j'ai pas nibaza ko jewe twamaze ifata misi yose so Non. we celebrate this every day Abakunzi ba Samir TV ariko aratubesha ntituvyibaza uri single? I'm not single. You are not single? No. So wategeza kubona I'm single. il fallait porter les vêtements rouge noir quand même. Seriously? Raba, physique la touche rouge. Mais voir la couleur. Fils là capilla ka noir so. mais les chaussures rouges c'est pas C'est visible rouge. mais c'est caché c'est pas visible. C'est caché comment? Tout le monde peut voir que je porte des chaussures non? Non quand même. Non, Est-ce mais que tu penses que c'est tout le monde qui va c'est jeter un coup d'œil sur toi? C'est tout le monde. En plus c'est Valentin, nous moussons yindi s'il vous plaît guys. Non. Bon, nous moussons Pas la journée comme tant d'autres. Nous moussons yindi quand vous êtes amoureux. Quand vous êtes amoureux au fait. Non mais mukundana c'est Valentin every day. Na musi mugira kugira mu celebrating. Genre love ni qui nous celebrating every day. Mais c'est pas l'amour de fiançailles de quoi de mais c'est l'amour fraternel. C'est l'amour fraternel. Fraternel c'est l'amour entre frères et sœurs. C'est ça la signification de la Saint-Valentin. Regarde clôture. So guys mwakoze kudukurikirana kugumana natwe kupigana dugitangura gushika giheze. Ndabibutse mugire subscribe. Mugire like. Mugire share. Mugire comment. N'ibindi bintu byinshi nyene tuzobabwira hanyo. Mu public yaho mushaka hose. Biremewe. Hama mugumane natwe mugwe mudukurikirana. Abakunzi abariko ba celebrate ka Saint Valentin tubabwire ngo Imana ibane namwe. Abatayi celebrate naho sinzi no musi vyasundi mwaka dusuye guhura mu celebrating like Jesse Ndimo anye nka Eveline n'ujya musheri wiwe hari anye n'abandi sindazi so na DJ tayi celebrating the Saint Valentin. Moi Jesse Ndimo
Comme vous le voyez, je ne portais pas le rouge noir. Ok, guys. So, bye bye. Ciao. À Merci bientôt. beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous venons de partager les moments forts, les bons moments avec vous. Merci, on vous aime. Ciao.